Reka ndabaramutse hena n'abahenikaze mwese banywanyi bacu mukunda amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu ya ICTV yambonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye biba bivugwa irya nino. Turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu vy'ubutunzi, inkuru zivugwa mu butungane, mutekano hagati y'akazina muntu n'ibindi vyinshi vyagiye biratangazwa mu binyamakuru vyiriwe biravurwa hirya nino. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe. Kano makuru tuyatangurire kuri no nkuru. Intara ya Cibitoke kirazira gukura umuceri muri iyo ntara ujana ahandi. Nyuma yaho bumviye ko umuryango w'umukuru w'igihugu ushora amatoni y'umuceri muri Guinea Equatoriale, abanyagihugu baguma badusangiza ibibera mu ntara zabo. Uyu munyagihugu wo mu ntara ya Cibitoke avuga ko abanyagihugu baho batarekuriwe gutwara ibiro 100 vy'umuceri ngo bawusohokane intara kiretse bahawe uruhusha rudasanzwe rwa buramatari. Naho biri gutyo ntikibuza ko umuceri ubaye mwinshi haca ibikamyo biwutwara Igitega ngo aho bawurunda mu mastoke. Uwo munyagihugu avuga ko iyo ngendo yanatumye umuceri uzimba mu Cibitoke. Uyo munyagihugu yanditse ati amahoro muta, sintangaye kumva ko umuceri wapakiwe ariko amatwi ansumira ngo mu kiyaya c'Imbo nta muntu acemerewe kurengana umupaka w'intara ibiro 100 vy'umuceri atabifitiye uruhusha. Abantu babaye nka Bujumbura ntibashobora kurimira mu ntara ya Cibitoke canke Bubanza ngo bavyinjize mu gisagara ca Bujumbura badahawe uruhusha. Basabwa kuzana icete kivuye kubajejwe intwaro buramatari kibemerera kurengana ivyimburwa vyabo. Akarorero nabakirimira umuceri canke ibigori mu ntara ya Cibitoke ngo babishoreye Bujumbura, babazaniye programe y'amashirahamwe ntubacarukana ivyimburwa ngo n'imipaka igurishirize muri iyo ntara nyene. Igitangaza uko bigwiriye haza amakamyo apakira, bikavugwa ko abijana Igitega ngo niho hari centre de distribution bajanamwo umuceri muri stoke. Kuvyo programe itanguye, abarimyi n'abanyagihugu bo muri izo ntara bari mu ruhombo kandi inzara iriko irahatera. Umuceri wahoze ugugwa ikiro 1300 ubu ugugwa 1600. ubugeze umuceri wahoze ugugwa 1300 gushika ku 1600 y'amarundi ku kiro, ubu ugeze kuri ku 3500. Iciyongeye ko amatongo abanyagihugu bahoze barimamwo nka Rugo Farm yo mu ntara ya Cibitoke bamaze kuyambugwa ngo naha leta, ariko bamwe bo hejuru mu ntwaro nibo bahishikirije baraharima. Sinzi ko leta itwarira abategetsi gusa idatwarira abanyagihugu rusange. Igitega rero nitwumva ukuntu iba kapitale politike ikongera ikaba kapitale commerciale y'umuceri. Ibintu biriko biraba muri iyi minsi bitugeza ahantu uretse ko tuburaho tuvugira abo dutabaye aribo baturiye. Nukuri abo bitwa ko bakorera leta ahubwo bari bakwiye kureka kuja mu rudandaza no mu burimyi bakabirekera abanyagihugu kuko ari vyo bibatunze. Hakubereka basi uko bokoze babambura n'amaramuko bafise. Bagiye kuri televiziyo bavuga kivyeyi, winjiye indani nibandya tuyaga. Kuvuga menshi siko kuyamara, ibisigaye barakwiye guhinduka tugasenyera ku mugozi umwe ku neza ya bose duhereye ku munyagihugu muto. Ngejeje aho muzobaririze neza, nimuzobura n'abandi bababwira ayo makuru. Murakoze. Mweho mu ntara zanyu vyifashe gute? Murarekuriwe gusohora umuceri mu zindi ntara?
Ngivyo rero bimwe mu myidogo y'abanyagihugu bavuga uko babujijwe gushorera umuceri wabo kandi vy'ukuri baba bawurimye ariko bakankigwa kushorera ahandi. Mu zindi nkuru ziriko ziravugwa cane ni inkuru ivugwa ko hoba hari abantu boba bashaka kuburagiza ibikorwa vy'ishirahamwe Oricome. Hoba hari abantu bafise imigambi yo kuburabuza ibikorwa vy'ishirahamwe Oricome. Kuri uyu wa kane genekerezo rya 30 ntwarante 2023 abajejwe umutekano bongeye guhagarika inama yatunganijwe n'ishirahamwe Oricome mu kiringo c'amasaha 2 nkuko vyagenze mu ndwi iheze, aho igipolisi co kuri zone Rohero mu gisagara ca Bujumbura cahagarika iyo nama mu kiringo c'iminota 30 hama inama ibona kongera kubandanya. Isano riri hagati y'iryo hagarikwa ryabaye uyu munsi hamwe n'iryabaye mu ndwi iheze nuko kandi ayo manama aba yitabwe n'abo mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, akaba ari bo mbere bugurura ibikorwa vy'izo nama hamwe n'abandi bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ku bwa Gabriel Rufyiri ngo ntawo kwagiriza abategetsi bo hejuru ko ari bo bari inyuma y'iryo burabuzwa, ahubwo ko mu bintu iryo shirahamwe rikora hoba hariho abo bitanezera, gutyo akaba ari bo baca barondera gushaka guca hariya na hariya kugira ngo baburabuze ibikorwa vy'iryo shirahamwe. Tumubajije icatumye inama y'uyu munsi ihagarikwa ikiringo cingana uko kose, Gabriel Rufyiri amenyesha ko vyose bituruka ku bagiye gutanga amakuru muri leta boba bayatanze uko utariko, bituma umushikiranganji agira amakenga hama abona kumutumako. Kubwa Rufyiri ngo yashimiye ukuntu inzego za leta zavyifashemwo uhereye ku mushikiranganji w'intwaro hagati, iterambere rusange n'umutekano, kubona yashoboye kureka ico kiyago kidasanzwe kikaba, kandi icavuyemwo twizeye ko kizoca kibashikira kugira ngo hafatwe ingingo zibereye. Abandi kandi ashima ko habaye akaba kandi ashima ko habaye gutera intambwe mu gukemura ibibazo, kuko ngo mu misi yahera mu myaka ya za 2012 2013 atariko vyahora bigenda, kuko ngo iyo bishitse ikibazo nk'ico kikaba ibiganiro vyaba inyuma ariko ibikorwa vyahagaritswe nk'uko bibandanya bivurwa na Gabriel Rufyiri. Gabriel Rufyiri asaba ko batosanisha ivyabaye n'amajambo aheruka gushikirizwa n'umukuru w'igihugu. Kubwa Gabriel Rufyiri ngo biragoye kwemeza ko ibikorwa vya Oricome bitarwa neza umukuru w'igihugu, kuko ngo yaba biruko ntaba yarungitse abo mubiri we muri iyo nama, kandi ngo ntiyari kureka ngo ivyo bintu bibe. Ikindi ngo birashoboka ko wosanga ari nawe yategetse ko inama ibandanya. Ikindi ngo abantu ntibokwitiranya imvugo ya politike, communication politique, n'imvugo y'abahinga, communication technique. Ikindi yibukije ngo nungu urwego rwa leta rugize amakenga rufise uburenganzira bwo kubaza. Kubwiwe ngo bari kuba bagize nabi iyo babibuza, kandi muri ico gihe ngo vyari kuboneka nabi. Amanama atunganywa na Oricome afise intumbero yo kuronderera inyungu igihugu, nkuko bibandanya bivurwa na Oricome ngo mu vyo bashoboye kuyaga n'umushikiranganji bamweretse ko mu nama yose bagirisha ata kintu na kimwe kibi kirimwo coza kigirira nabi igihugu. Kubwa Gabriel Rufyiri ngo bose bakorera umugabo umwe ari we Burundi, bakavuga ko batabona impamvu abo bantu bavyivangamwo kandi baba bariko bararondera inyungu za benshi. Yagize ati twebwe tugira amanama kugira ngo turondere inyishu z'ibibazo. Murabona nk'iki kibazo c'iduga ry'ibiciro ni ikibazo kidasanzwe, niyo mpamvu twashimye kubikorana na kaminuza y'u Burundi, kuko ariho hari abahinga bashobora gutanga intumbero, gutyo abaje bava mu biro vy'umukuru w'igihugu BRB bakazobikorerako.
ngivyo rero ivyo kwa Gabriel Rufyiri avuga ko hari abariko barashaka kuburabuza ibikorwa vy'ishirahamwe Orikome. Abandi batanu turakurikira, abandi batanu dukurikire tuwe 20, abandi dukurikire tuwe 25, aze kugira gutya asange haje imbere y'ibiro vyiwe huzuye, tuzanywe no kumubaza ko atubwira aho uwo muntu wacu baraye batwaye yagiye. Ego arico kitujanye, arico kitujanye. Ivyo nivyakorwa muri komine Gashoho, bigakorwa muri Giteranyi, bigakorwa muri Vumbi, bigakorwa muri Bugabira, bigakorwa muri Tangara, bigakorwa muri Kiremba, bigakorwa hariya Bubanza za Musigati, bigakorwa hariya Gitega za Nyabiharage n'ahandi. Ndababwije ukuri, kizoba ari ikimenyetso gikomeye tumaze guhereka aba bategetsi ko bagomba kureka. Kizoba ari ikimenyetso gikomeye kizojugumiza aba bantu. Nije ndiko ndabibabwira, ariko nitubiha bakabandanya gukora bino bintu, tukabandanya twunamye, ndababwije ukuri, kizoba ari kibazo kuri twebwe. Sindababesha, kizoba ari kibazo. Kandi gamwibuke ngo urazi ko hari igihe iyo bisigura imbere y'amakungu yabajunereye bama bavuga ngo none ngo ko batabivuga, ngo none ngo ko bavuga ko barengana, ngo ko batabivuga. Urazi ko nk'ubu nk'akarorero, nimba indongozi z'umugambwe wacu seneri zitariko zirakora ibishoboka kugira ngo zisabe leta ko zitangura gukoresha amanama hirya no hino mu gihugu, kuko umugambwe iyo wemewe n'amategeko sirazima ngo barindire ibi by'amasabukuru ngo yukwigina ngo yuko umugambwe umaze imyaka ingahe. None se ni DDFDD yo ayo makoraniro ntiyirigwe irayakora? Reverend kuriye ntimubona ko yirigwa aragendera igihugu? Kuko n'umukuru w'umugambwe ujya se umukuru w'igihugu. None abikora gute? Nabikora andaye y'amategeko agenga igihugu, agenga iyindi migambwe. Rero na seneri jewe ndasagasagiye abayobozi bayo, batwara seneri, kuko seneri ifise abatware. Iyo hatagiye gukoresha ikoraniro rwa Sagato, seneri irafise abasekereteri, irafise abo banyabigega, irafise abavugizi. Umuvugizi arashobora kuja gukoresha ikoraniro mu ntara kanaka, sekretari wa seneri ashobora kuja kugirisha ikoraniro mu ntara kanaka. Si ngombwa ko vyose bizokogwa n'umukuru w'umugambwe seneri agatorwa asa, kandi seneri ifise inzego oyaye aho hose bigaragare. Noneho abanyagihugu natwe tuyirimwo dusidukane niyo nka tuje kwakira abategetsi bacu hirya no hino ayo makoranira akogwe, kugira ngo twongere tuvyuke, kuko biragaragara neza mu gihugu turasinziriye. Arico gituma duca twibagira ico umwe wese ukagomvye gukora. Hariho ibikorwa duhamagarirwa. Yavuze ibintu bijanye n'urukundo. Mbega nitutagaragaza urukundo mwaya magorwa mubona turimwo, nitudafatana mu nda mwaya magorwa turimwo ngo duhagararanire, mbega murabona urukundo tuzokwerekana vyanakunze tugashika ku butegetsi? Mubona urukundo ruzoba rugishoboka? Erega ngo igiti gikura kikiri gito. Nitwashika ku butegetsi tumeze nk'uku, ndababwije ukuri, bizobatangaza inyuma y'umwaka umwe tutikanguye dusanga natwe turi nk'aba basenidedefudede nyene. Ndababwije ukuri, udashobora kwiheba kubw'inyungu y'umurundi mugenzawe ngo wumve ko wo kwitanga kubw'inyungu y'umurundi mugenzawe. Ndababwije ukuri, tuzoza kwikangura dusanga neza na neza inyuma y'igihe gito twitwa ko dushikira intsinzi, tuvuga duti mbega ko dusubiye hahandi nyene, ko dusubiye hahandi. Rero nukuri nibaza yuko uworaba isinzi n'isinzi ry'abaseneri turi mu iki gihugu cy'u Burundi agacaraba ibintu bidushikira n'ibintu bidushikira twebwe ubwacu gusa. Urumva tudashoboye kwihagararira, ntituzohagararira abandi, ariko tukaguma twunitse imitwe, tukaguma tuvuga ngo ko dutinya ngo kubwoba ngo butwishe. Ndababwije ukuri, batazodufata neza nk'abagambanyi, bazodufata nk'ivyitso, bazodufata nk'uko umengo twaragiranye amasezerano yo mwibanga na CNDD-FDD. Ndababwije ukuri, yo kubandanya tuja hajya ku munwa tuvuga ngo ngo CNDD-FDD ngo iratugiriye nabi n'ibiki, ariko hari amasezerano yo mwibanga twagiranye. Abanyagihugu je ndakubwije ukuri, bazobaguma batwihweza mw'iyi nzira, batazotwagiriza bakavuga bati mwebwe muraduhenda. Bazobitubwira batubwira bati mwebwe muraduhenda muririribisha.